izina ryanje sukufina kuryubaka sugukina izina ryanje sukufina bimenye ko ndumwina ndiyubatse barangwa nije baragerageza gukora barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumano mwikomongwa n'urugamba za n'ubuhinga flow narahevye ingwano nerekanye impano hano ho rap zibiyago zintera gatengo ziri ku musego narabonye struggle ariko ngumako hagize nabiragoye cyane kuryubaka twaraciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira mu yo Fabulous Vacation Boy FABELOVE. Ndaguha amazina atatu y'abaririmbyi kira muririmbyi ugenda umudefininga ko akajambo gatoyi ariko abonzi yabuzi kuko ndazi benshi urabazi. Tuvuze Fizo ndamuzi nk'umuntu donc nk'umuntu yerekana kudacika intege kuko ugiye kuraba imyaka akoze yaba nk'undi yari kuba yakoze ibindi sivyo ariko ugiye kuraba ngene yagumye ko gushika nuno munota biraboneka yuko bavuga ngo ahari shaka harashika donc iyo uri kurakorana ishaka ibintu byose urabishika kino munsi vyageze ko novuga yuko iyo bikesha uko kudacika intege. Sadbi nawe no muvuga ko n'umuntu nawe nyene aviza mbari abona kure navuga yuko nawe nyene hari ivyo akora avuga ati jewe je manfu ndemeye gukora ibi kubw'ineza y'abarundi bose kubw'ineza y'igihugu cacu akemera akavuga ati nta ndirimbo dusubira gutanga kuri Bluetooth ubu muzozisanga kuri YouTube akavuga ati ubu mutegerezwa gusanga intuzeye ku indirimbo zacu ku ma platforms aya na ntiriwe ndavuga amazina ngaha rero ivyo vyose abaririmbyi benshi barabitinya cyane twarabitinya kubera twavuga ati indirimbo mu buryo bunyaruka no gushira kuri WhatsApp cyane kuri Bluetooth ivyo rero ni umuntu ubona yuko yemera kwiniga kugira ngo ikintu kigende neza ego Bface. Ola bakunzi ba Stein TV Worldwide, this is Stein promoter wa undi yamabazanira vya binda bikuye hahandi bigakundwa na babandi. Inyuma ya kamera ni Promise cameraman. Umwe bariko barabikora neza kugira mushobore kubona ano mashusho ameze neza nkuko. Twabemereye byinshi tubisezeranira byinshi mwagiye mubibona nibindi tutagiye dushikako. Muguno munsi naho twabazaniye kimwe muri bige twari twabemereye kandi icyo kintu ndibaza namwe muraza kugikunda kuko n'umuntu twe kubwacu natwe tumubonye kandi namwe muramuzi nitwe kwiba turavuga byinshi so wundi ni Vacation Boy ndibaza sindakoseye nuko nuko nyene ubu bita Fabulous Kamirigado Vacation Boy Master nandi mazina menshi inani Fabulous umeze neza yego meze bon turamukiriza kwanza bakunze ba Stein TV Worldwide imbere yuko tubandanye kiganiro ndabaramukije mwese mubandanye muko murakurikiranira ino TV kwa ni TV y'abarundi kandi TV promotinga ibikorwa by'abarundi yazo yuko rero mwoyifata mu mugongo mukagira ibikenewe byose haba kuri share haba kuri comment haba ku bintu byose bikenewe mwi aboneshe kuri subscribe kugira ngo mubandanye muteza imbere runo gwaruka rw'u Burundi. Fabulous turahera kwanza hasi ku kirato wambaye amahera yanyu mudashobora gutanga ku kirato nanga bo nje nibaza yuko ikirato naho cyo wakigugiye 5,000 muga kikaba ari ciza ndakigura nta kibazo. Mbega ninde ni indirimbo umenga bamwe twayumvise kuva kera muga tukaba tugiye kuyibona kuri post ejo niho twayibonye hoba byagenze gute kumenga benshi byarabacanganije hoba hari iki cyatumye ushobora kuyiposte kandi mugiye twe tuyizikara navuga yuko ni muri ya ntumbero navuga yuko subi inyuma gato navuga yuko ntuze channel ya YouTube yanje ya Fabulous Vacation Boy navuga yuko itariki indirimbo zose bivanye n'utubazo twagiye turagira tugahindura channel tugakrea iyindi bituma rero hari indirimbo nyinshi zitari bwashobore gushigwa ku ntuze ku mbuga ngurukana bumenyi donc kugira ngo abantu bashobore kuzitora so
rero kubw'ivyo no mugambi hari abantu benshi indirimbo nyinshi ziwanje batari bwigere bazibona kuri YouTube zijya ndirimbo za kera bakunze zatumye mba Fabilove rero nizo turiko turashirako bagende biaboneshe kuri Fabilove Cation Boy zose bagiye kuzibona duheruka gushirako yitwa Akiwacu bunaho twashizeko bunaho dushizeko mbega ninde umwanya n'umwanya turashirako n'izindi zose za Magonde za Imihari za ziya zose muzi twifuza ko tuzishirako kugira ngo mubandanye muronka ibikorwa vyanyu kuko tubikora ku bwanyu. Yes, ni Fabilove azwi nk'umuririmbyi akomeye cyane muri rap, turavuga muri rap cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mugabo Fabilove tukaba tubona cyane adakunze kwibaza cyane ku bintu by'ama video. Ingorane yo birihe byo babitumwa niki? Nuko novuga yuko ama video n'aba bose bababesha ngo ngama video ngo nico kintu gikomeye. Nibaza ama video ni ikintu gikomeye ku muririmbyi. Ariko si ikintu gikomeye mu kubaka industry. Kuko nimba industry ihagaze ku ma video nibaza yuko ngaho twa tubeshanye kuko nibaza ko ihagaze ku muziki mwiza. Umuziki mwiza rero niho twabanje gukora. Abantu we dufite ama strategy atandukanye. Hariho abashima guca mu nzira zibiri zinyaruka ariko abandi bagashobora gufata imwe bakabarayikora neza bakayinoza hanyuma bagashobora gukora iyindi. Rero jewe nabanjije kunoza iyo gukora ama audio muziki mwiza hanyuma komsa mu nyuma ndaba amasanamu nayo. Twitegeye ari video ya kabiri yawe kumenga tumaze kubona video imwe ku rubuga rwawe ya kabiri tuyitegeye. Novuga ko ari imwe ariko hariho n'iyindi nakoze ya studio session ya Amadefo. Ya rero nibaza yuko azoba ibaye nk'iya gatatu ubindirimbo indirimbo ngiye gusohora izosohokana amasanamu cyane gose. Fabilove ibintu bibiri yibangikanya ategerezwa kuba afise mu gihe agiye muri studio n'ivya amafaranga ikintu cya mbere bibiri amafaranga n'agafukamunwa nivyo bigezweho. Fabilove iyo uhuye n'umuririmbyi wumva aririmba nka wewe canke ashaka kuvuga nka wewe kuri wewe wiyumva gute? Mu isanzwe nibaza ko ubundi bwobwo nico kibazo gikunze kuba ngaha mu muziki w'u Burundi. Ugasanga nta kintu ufise nta creativity wewe ufise muri wewe. Rero ico nishimira nuko mba afise creativity yiwanje. Nkumva yuko hari ico nubatse mu muziki w'u Burundi kuko nibaza yuko nabarimvyi bake urashobora kuririmba neza mugabo kazorinda upfa atamuntu ashoboye kukwigana. Rero iyo umaze kubaka ikintu ku buryo ushobora kumva abantu bakwigana ni ikintu novuga yuko kiba kitaronswa na benshi. Ufise creativity uba warazanye rero nta utayobewe yuko rap bita hatko ga mu Burundi ari je nayizanye. Rero hari benshi gushika kuno munota ncyinspira hanyuma ngira muramaze kubona yuko bigeze naho ushobora kumva abantu yita izina gacashira kakantu love. So rero ivyo ni cemeza yuko hari ikintu tumaze kubaka ariko kandi n'urugamba rwacari rurerure kuko hari vyinshi tutarashika ko twifuza ko zizoshika ko muri rusange umuziki w'u Burundi. Akarorero ko umuririmbyi yashoboye kuyita kana kashishi yongeza kakajambo love kuba toba bamunzi yo barinde. Benshi ntibazwi novuga yuko nabaririmbyi baba upcoming canke bakorera mu ntara za ruguru ariko barahari benshi ariko no nga mu gisagara sinobarengerera barahari ariko muga sinobarengerera ariko murazi yuko cyitwa Fabilove ako kantu love benshi baragiye baragashira baragiye barakongerako. Fabilove iyo utumiye kujya gukora ikirori turavuga nko mu ntara zindi n'ivyo ibintu bitatu wisunga imbere yo kugenda n'ivyo ibintu bitatu raba kwanza imbere yo kugenda kuri ico kirori. Icyambere nuko tuba twumvikanye kucereke akanoti kuko turi muri business simave ndakubesha ngo urumva ngo turagiranira ujama ngaho. Hanyuma icya kabiri nacyo ni cyerekeye nibaza babivugana na staff niyo iza kuganira no muntu ibindi byose bisabwa ariko nanje nk'umuririmbyi abatwara iyo staff mba ndabizi byose nivyo vyibire ndiko ndababwirira nga cyambere n'akanoti amica kabiri naco mbe tuzokorera ico giteramo hehe kuko hari ahantu mushobora gukorera vraiment naho boguha miliyoni ugasanga ni ibintu bituma n'ifoto atanifoto wafatira atana video wafatira rero turabanza tukaraba ati est-ce que ni hehe dukorera ico giteramo kugira ngo
turabe yuko ibintu vyitego ntibisigura yuko ibitaramo bitegerezwa kubera ahantu harenze cyane ariko naho hantu hatarenze urashobora kuhakora hanyuma ibintu bikagenda neza rero baratwereka ati tuzohakorera ukunuku tukabona yuko ari ibintu bishoboka hanyuma ikindi naco turakarira cyane cyane sonorisation sonorisation turayikarira cyane gose kuko udafise sono imeze neza natwe iyo tuje ntituryohera abafana nkuko tuvyifuza rero ico rero turagikarira cyane gose tukabona amapare uzozana tukabona ibintu vyose donc aho rero muri ico gihe ibintu bice bigenda neza. Fabirove tumuvyuye isaha 9 z'ijoro tumubaza ikibazo kubijanye n'abaririmbyi b'abarundi ukuntu ababona niyahe inyishu yotanga naho two muganga bura ayo masaha y'ijoro urabona tumubaza niko aho ukuntu ubona abaririmbyi b'abarundi inyishu yotanga festrenia cyane uvuga yuko abaririmbyi b'abarundi barakora cyane ego bariko barakora cyane ariko kandi novuga yuko haracyabuze ikintu bita urukundo. Iyo ugiye ku mutandao wa YouTube nk'akarorero nico ikintu hora ubona kikagukera muri make kuri YouTube novuga bon sino bigaya cyane kubera ko ugiye kuraba aho turi no munsi so twari turejo haheze ya birambabaza kuba hari ahantu tutarashika mu vyerekeye ababone ariko biriko biraza vuba narumvise Sabi amaze gukwiza ababone barega 100,000 cyane gose biriko biraza kuko nibaza yo kwiyo yari indoto twibaza ariko turabona ko bishoboka. Umaze kumva Satubi yabaye nomine igambere uvyumvise yabaye nomine muri Ndaha Award zobera mu bihugu byunze ubumwe bya Amerika wewe nka wewe nk'umuririmbyi wifashe gute wavyifashemo gute wiyumviye gute? Ntawo kwankitira mbere nk'iryo nibaza ko twese turishimira kuba hari ibintu byinshi biza bigana ku iterambere ry'umurundi cyane. Ndaguha amazina atatu y'abaririmbyi kira muririmbyi ugenda umudefininga ko akajambo gatoyi ariko abonzi yabuzi kuko ndazi benshi urabazi. Tuvuze Fizo Fizo ndamuzi nk'umuntu donc nk'umuntu yerekana kudacika intege kuko ugiye kuraba imyaka akoze yaba nk'undi yari kuba yakoze ibindi sivyo ariko ugiye kuraba ngene yagumye ko gushika nuno munota biraboneka yuko bavuga ngo ahari shaka harashika donc iyo uri kurakorana ishaka bintu byose urabishika kino munsi vyageze ko novuga yuko iyo bikesha uko kudacika intege. Sabi nawe no muvuga ko n'umuntu nawe nyene aviza mbari abona kure navuga yuko nawe nyene hari ivyo akora avuga ati jewe je m'enfou ndemeye gukora ibi kubw'ineza y'abarundi bose kubw'ineza y'igihugu cyacu akemera akavuga ati nta ndirimbo dusubira gutanga kuri Bluetooth ubu muzozisanga kuri YouTube akavuga ati ubu mutegerezwa gusanga intuzeye ku indirimbo zacu ku ma platforms aya na ntiriwe ndavuga amazina ngaha rero ivyo vyose abaririmbyi benshi barabitinya cyane twarabitinya kubera twavuga ati indirimbo mu buryo bunyaruka no gushira kuri WhatsApp cyane kuri Bluetooth ivyo rero ni umuntu ubona yuko yemera kwiniga kugira ngo ikintu kigende neza ego Bface. Yes, Fabirove uyu mustari novuga ati uyu mustari ngoma nakobarire iyo ubonye ko hari umwijima menya ko hagira haze umuco. Wibuka mu ndirimbo yawe ya ni indirimbo yitwa ntaco ndayizi muga twayikoranye n'umwana araho nako ndafasha mu kumariza ikiganiro cyacu ni dukuyemo ibibazo bibiri bya nyuma. Ikibazo kindi nakubajije woba wibuka ni nk'icyo ikibazo gamani icyo nibuka dukuyemo ibibazo bibiri bya nyuma wambajije dukuyemo bibiri bya nyuma dukuyemo bibiri bya nyuma ibindi bisigaye woba wibuka sha nta kindi nibuka vraiment kuko je njana n'umwanya ujana n'umwanya akapera ku ndirimbo yawe ukunda cyane. Bon, je ndakunda indirimbo zanje zose ariko hari indirimbo
ngiye gusohora ifitanye isano n'indirimbo twaririmbye yitwa izina remix ya Sabi. Ego akapera kuri iyo gato. Izina ryanje sukufina kuryubaka sugukina, izina ryanje sukufina bimenye ko ndumwina, ndiyubashe ndiyubatse barangwa nije baragerageza gukora barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumana umwikomongwa n'urugamba za n'ubuhinga flow narahevye ingwano nerekanye impano hano ho rap zibiyago zintera gatengo ziri ku musego narabanye struggle ariko mako hagize nabiragoye cyane kuryubaka twaraciye mu binogo turasimba turavaye turapiganisha mpaka turagira mu yo Fabulous the Keshan boy FABELOVE. Igituma nkundi yo ndirimbo ni kubera ko ni ibibazo tugenda turacamo ariko twifuza yuko vyohera kugira ngo vy'ukuri umuziki w'u Burundi tubandanye turiko turakora ta zindi mbogamizi ziri imbere yacu. Akabazo kamwe mbonye umenga sinogenda ntakakubagije, hari abavuga yuko uririmba indirimbo zawe ugamije ku muntu umwe, abo bo babwira iki? Abantu biyumvira ibintu nk'ibyo. Uwo muntu yoba yarabaye mu superstar ndaki. Indirimbo zanje ndazirabisha ku muntu umwe, cyo ari igikigamana. Indirimbo zanje ziraraba ku Mana, ziraraba ku bantu bose, donc ibintu byose kuko ugiye kuraba mpanura societe yose. Nta ndirimbo yanje nota umwanya ndiko nandikira umuntu umwe kubera ko noba ndiko ndatakaza umwanya. Harura abantu miliyoni ziri ngaha mu Burundi. Hanyuma uraba mparu indirimbiye umuntu umwe none gasha wumva iyo ndirimbo yo jahe kandi dushaka indirimbo zigera ku rwego ku buryo hari ikisigaza mu bantu. Cyo kibaza benshi gusa Fabulous reka nivyo bibaza donc nico ituma akoresheje verbe yo kwibaza nivyo bibaza ariko bivana nabo ni nkuko ushobora kubona ikintu ngo gisa na John mwa wacegera ugasanga kiratukura cyangwa kirera cyangwa gifite indi couleur. Rero urashobora kurabira ikintu kwambare, rero kurabira ikintu kwambare ni nkuko twese tubona umenga ukwezi two gutora ukuna amaboko. Mwese ngira murabona ukwezi aho kuri nibicumenga biregereye mugasamba voilà uri kuraraba umenga gufata uku. Rero nanje meze nkuko uri kurandabira kurusha kunyibaza ukundi mugunyegere ukasanga donc hari ubundi butumwa afise cyangwa hari kundi kuntu meze. Yes, kubahora biyumvira ibintu nk'ivyo yatanze umuco ingene bimeze ndibaza twaganiriye byinshi banyishikirira banyiyegerere jewe ntibigoye kukuronka. Ntibigoye none mwe mwandose kutigamenye. Yes, twari kumwe na Fabulous sijui Keshan boy Keshan gang irimo n'abaririmbyi benshi tubona amenga bariko baragerageza kubikora neza. Fabulous tugushimire ku kanya ushoboye kudutiza kugira dushobore kuganira bire. Namwe thank you. Nibaze yuko uko biba biri kose kimenyesha makuru cyose kiba gifise umugambi wo gushora guteza imbere ino entertainment y'u Burundi. Nibaze yuko nitworeka kugira agaciro. Merci sana. Big up sana kaka. Turabakunda cyane mwese mudukurikirana, kora subscribe kuri channel yacu, like, comment na share. Tuzohora tubazanira n'ibisumbibi ejo canke hige ejo muzogenda mubibona. Yali Steny Promoter kuri micro, behind the camera, Promise cameraman. Respect.